Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe igitabo warahimbajwe mu Burundi kw'igerekerezo rya 23 ndamukiza umwaka wa 2025 aho ibirori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura bifashwe mu mugongo n'amashirahamwe abiri ariyo ishirahamwe ry'abanditsi ryishinze guteza imbere igitabo ABPR hamwe n'ishirahamwe ryishinze guteza imbere igitabo ubuhinga mvabwenge n'imico kama APRELAC. Ibirori vyari bishigikiwe kandi n'ubushikiranganje mu vyo bujejo harimwo imico kama n'inkino. Jean d'Arc Nduwayo yaserukiye aya mashirahamwe abiri agasaba abanditsi b'u Burundi kwandika ibitabo vyinshi byofasha abarundi gukabura ubwenge bwabo gutyo bagashobora gukora imigambi ibashikana kuri yambona kazoza. Igitabo ni soko ry'ubumenyi kandi ubumenyi nibwo butuma umuntu ashobora gushika ku iterambere rirama kandi nibwo bwoshobora gutuma igihugu gishika ku iterambere rirama. Muri abanditsi bose barahamagariwe kwandika kugira ngo abarundi basome kugira ngo bashobore gukabura ubwenge bwa kuko umuntu afite ubwenge ndemanwa ariko igitabo kigatuma gihinyanyura bwa bwenge kikabukabura kikabunabutumbereza. Rero umwanditsi ahamagariwe kwandika haba kwandika inyandiko ngana mugani canke kwandika ivyandiko vy'ivyumviro vya misi yose canke ku bijanye n'ubuhinga kugira ngo abasoma bashobore kuryohora no gukabura bwa bwenge bwabo bashobore gukora imigambi yotuma igihugu gishika kuri yambona kazoza yashitwe imbere. Nayo ngo intambwe mu Burundi bageze ko ntishimishije nkuko Nduwayo abandanya bivuga. Mu Burundi twavuga yuko intambwe tugeze ko ntishimishije cyane kubera yuko n'umugambi wa leta ujajwe imico kama washizwe mu ngiro kuva mu 2007 uremeza neza yuko gusoma n'ibitabo bidakwiye mu gihugu biboneka neza yuko ico gisata kiratera imbere cyane. Nico gituma twebwe nk'abanditsi nk'abantu tuvuga ko twigenga dusaba leta yuko yo dushigikira hanyuma kadufasha abarundi bose bakakunda gusoma kuko burya mu gusoma niho havuga kuraho akantu kotuma wimvira umugambi wokora hanyuma kandi bigatuma nagatumbereza neza hanyuma burya gusoma biratuma twugurura idirisha ryo hanze tukamenya mbega hanze bigenda gute mbega hanze byagenze gute. Turasaba rero leta intambwe tugeze ko sikirenga mu kwandika intambwe tugeze ko mu gusoma ntisikirenga dusaba ko leta yodushigikira n'abandi bigenga bakadushigikira kugira ngo gusoma bibe igikorwa cy'umuntu bije mu mico y'abarundi kugira ngo dushobore gukabura ubwenge hanyuma dukora imigambi y'iterambere uburundi bushika ku iterambere rirama bushika kuri yambono kazoza bugashitse imbere. Muri ivyo birori abanditsi bamwe barasabye ko ikirundi cyo habwa ikibanza kinini haba mu vyo kwandika canke mu manama n'ibirori nk'ivyo hako biba mu ndimi mvamakungu. Uwo munsi kandi ukaba waranzwe no kugendera ibibanza birimwo ububiko n'amasomero amwe nk'ikigo cy'igihugu c'amasomero n'ibigo vy'abigenga aho bamwe mu banditsi baciye bahasiga n'ibitabo vyabo. Mwomenya ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe igitabo wahimbaje ku civugo ngo intererano y'umwanditsi n'ibigo vy'isomero muri yambona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Radio television turakukunda cyane